munsi turi ku munsi wa kabiri, nshatse kuvuga ko ari igenekerezo rya kabiri y'ukwezi kwa gatanu 2026, aho twashyitse muri diocese ya Gitega, neza na neza kuri Grand Seminaire, ku seminari nkuru ya Gitega. Ni seminari iramura abasaseredoti, aho biga mu ciciro ca nyuma, ariho twita mu gice ca theology. Tuhari nk'ikinyamakuru Agora TV, kuko hari umunsi mukuru udasanzwe, umunsi mukuru wa umuyobozi ayoboye ino shure, akaba ari Padiri Lamberto Niciteretse. Uwo nawe akaba amaze imyaka 2 ayoboye ino shure, akaba ariwe yagenywe kurongora ino shure, ni wari yongoye rero. Uno munsi rero ahimbaje imyaka 25 amaze abaye umusaseredoti. Imyaka 25 murumva yuko tari imyaka mike, nuko yaciye ahantu henshi. Ico mwomenya nuko yatiwe mu 2001, mu 2001 niho yatiwe. Nkuko tuza kubibereka nuko mu byo yasiguye yavuze neza yuko yaronse iyo banga ry'ubusaseredoti kuri musenyeri umwungere mukuru. Uno munsi ni umwungere mukuru wa diocese ya Bujumbura, ari nawe Gervais Banshimiye ubusa, niwe yahoze ari umwungere wa diocese ya Ngozi, akaba rero ariwe yashoboye kumwatira, kandi uno munsi akaba yari yahishikiye kugira ngo ashobore kumushigikira muri uwo munsi mukuru. None rero nkuko tuza kubibereka nuko ibirori vy'uno munsi byatangujwe n'urugendo rurerure, nkuko musanzwe mukunda kubibona iyo habaye iminsi mikuru ya Eklezia Katolika, haraba urugendo rw'abasaseredoti. Abasaseredoti benshi cyane bavuye muri diocese ya Gitega, diocese ya Rutana, diocese ya Ngozi, Bujumbura, hirya no hino, bose bakaba baje kugira ngo bashigikire uyu musaseredoti ariwe Lamberto Niciteretse, ariko arahimbaza uyu munsi mukuru wa yubile y'imyaka 25. Inyuma rero y'ubwo rugendo rwabaye rutari ruto, rwavuye muri sakrisia rugenda aho habereye imisa. Ni nyubakwa iboneka ko ari nshasha. Iyo nyubakwa yitwa Salle Fratelli Tutti. Ni ukuvuga yuko sinzi ko ari Kilatini, jewe nta Kilatini nize, ariko mu byo mu majambo twumvise nuko bavuze yuko ari twese turabavukanye, nous sommes tous des frères. Rero aho hantu niho habereye inkuka ya misa, ari naho ibindi byose bijanye n'inkuka ya misa vyabereye. Muco twovuga rero, twovuga gikomeye nuko muri uno munsi mukuru harimwo abungere batatu, abungere ba Eklezia barongwa amadiocese bari batatu. Twovuga umwungere mukuru wa diocese ya Bujumbura, hakaba umwungere wa diocese ya Ngozi, hakaba n'umwungere wa diocese ya Rutana. Murumva yuko ahantu abungere batatu bakoraniye ko bitaba byoroshe, aba ari ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero Padiri yarosa akanya ko kubwira abakristo aho yagiye araca, nko mu seminari ntoyi y'Imureke, akaba umurongoza ajejwe ivyigwa, akagenda muri kaminuza ya Ngozi, akaba umwitsamana w'iyo kaminuza ya Ngozi, hanyuma akakora no mu kinyamakuru cyatanga amakuru muri diocese ya Ngozi. Hanyuma yaragiye aragenda kwiga hirya no hino, mu nyuma araza kuba umurezi muri no seminari nkuru ya Gitega. None yasubiye kugaruka agenywe nk'umurongozi, nk'umuyobozi w'iyi seminari nkuru ya Gitega. Uno munsi rero akaba ari hari, nkuko nabivuze, akaba amaze imyaka 2 yagenywe mu 2024, akaba uno munsi ahimbaje yubile y'imyaka 25 ariwe murongozi w'ino seminari. Nuko rero bakunzi bacu, turaza kubereka ingene vyagiye birakurikirana, mubone neza ukungene urubanza rwagenze. Hanyuma namwe abakunzi biwe, inshuti n'abagenzi, namwe munezerwe, muhimbagwe nabo kuri urubanza yagize, mbere mushobore no kumushigikiza igisabisho nitugire Kristo.
Imana yakoze
twaje kugira ngo twigine Imana kuri yubile y'ubusaseredoti bw'uyu Padiri Lamberto Nishiteretse ashikanye imyaka 25 muri iryo banga. Twaje rero kugira ngo dushimire Imana, dukengurukire Imana yo yamugumirije ibanga muri iyo myaka yose 25. Twaje kandi kugira ngo dukengurukire iyo Mana nyene kuko yamuhaye kurambura ibyiza byinshi muri iyo myaka 25, ibyiza twese dukenguruka. Ariko n'uyu muvuka nyene twaje ngaha kugira ngo tumukeze, kuko nta n'umwe Imana igumiriza ibanga atabishatse, kuko Imana nta n'umwe igomba gukoresha ibyo bashaka. Bagomba kuvuga ngo nta n'umwe ifata ku ngufu, ariko sanze bitajanye. Nimba rero yaragumije iryo banga mu myaka 25, nuko nawe nyene yashimye kurigumya. Nico gituma twaje kumukeza. Jewe mbere nkaba mpimbawe kuko ari mu ba mbere natiye y'igirongo bw'episkopi. None rero nukuba yararigumije biradutera agateka. Ndakengurukiye kandi no mwungere wa diocese ya Ngozi yanteye agateka akamba kugira ngo ije imbere y'imbuga y'imisa. Twaje rero kandi kugira ngo kuri uyu munsi dusubire duture Imana uyu musaseredoti, kugira ngo Imana ibandanye imukomeza azashobore kurangura n'ibindi byiza bisumbirije abifashijwemo n'Imana nyene. Ngiki cyatuzanye, twaje rero guhezagira, kandi twebwe twenyine duhezagira, umengo n'umuvyeyi wacu Papa yarashimye kumuhezagira. None duhere ngaho nyene kugira ngo twumve uyu muhezagiro.